iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. banywanyi inshuti zacu mwabonye butandukana, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. radiyo ijwi ry'amerika murayikurikira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. bifurije wa gatandatu muhire mwe mwese banywanyi bacu. muri uyu mwanya tubafitiye amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Amakuru. Bamwe mu Barundi baba mu bihugu by'Uburayi, cyane cyane ab'impunzi, kandi by'umwihariko mu Bubiligi no mu Buholandi, bahangayikishijwe cyane n'imfu bavuga ko zidasobanutse za bamwe muri bo. Uruheruka ni urw'umukenyezi wishwe ku wa kabiri w'iki cyumweru mu Bubiligi. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru. Inkuru z'urupfu rw'umupfasoni Rose Ndayishimiye, umurundikazi, zatanguye kuvugwa ku munsi wa mbere w'iyindwi. Bukeye izo nkuru ziremezwa n'igipolisi cyo mu gihugu c'Ububirigi mu gisagara ca Charleroi, ku birometero hafi 60 uvuye ku mugwa mukuru w'Ububirigi i Buruseli. Abamuzi bavuga ko uwo mukenyezi w'imyaka 48 yaheruka gusangayo umugabo wiwe yahungiye muri ico gihugu avuye mu Burundi. Mu itangazo igipolisi casiguye ko catoye ikiziga ciwe mu nzu y'uwundi muryango w'Abarundi babana hafi. Ikinyamakuru candikirwa mu Bubirigi La Nouvelle Gazette candika ko uwo mugore Rose Ndayishimiye yari yagiye gufasha udukorwa two muhira uwundi mukenyezi mugenzi we yaheruka kwibaruka. Ubona ko bari bazinanye kuva mu Burundi. Igipolisi catangaje ko casanze ikiziga ca nyakwigendera kiri munsi y'igitanda mu cumba c'abana muri urwo rugo yari yagiyemwo kuramukanya. Ubu ni umwe mu begereye uwo muryango wa nyakwigendera. Polisi iramubwira ukuntu byagenze, baca baramubwira ati rero twasanze yamukubise ikintu mu mutwe hama aramuniga. Twamusanze ari allonge muri chambre yambaye neza impuzu yari yambaye, ariko manton yiwe niyo yari yakuye. Bigaragara ko yari yaje nyine aje gufasha uwo mudamu kugira amufashe amasuku n'iki. Hama baramwica, kandi polisi iratubwira ati yapfuye mu ma-après-midi. Ibi vyateye icuka kibi mu Barundi baba muri ico gihugu ndetse n'abandi baba mu bihugu vya Buraya. Mu kwezi k'umunani hari uwundi yapfuye mu buryo budasiguritse muri ico gihugu. Inyuma y'ukwezi kumwe hapfa uwundi mu gihugu c'Ubuholande mu gisagara c'Lahe. Ubu wa nyuma abaganga bemeje ko ibipimo vyerekanye ko mu nda yiwe hari hasa n'ahaturiwe n'ubumara. Bamwe mu Barundi baba mu Bubirigi bavuga ko bagiye kwigengesera aho bagendera n'abo bagendana. Umumenyeshamakuru Josephine Johnson Nkunzimana ni umwe muri bo kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika. Tugendera ahantu henshi, tugendana n'abantu benshi, kwicarana, abantu baraja mu mamanza. Ivyo vyose tujamwo ni riski, kubera ntubuze umuntu muri kumwe. Hama ngaha i Buraya ni handi ushobora guhura n'umuntu muhuye rimwe, ubwa kabiri ugiye kumuramutsa kubera uba kure ukagenda ukanarara. Umuntu ashobora kwicirwa aho yagiye kurara, umuntu ashobora kwicirwa aho yagiye kwicara n'abandi kandi yaragiye kuryoherwa. Ubu ni ukwicungera abo bagendana, umuntu akaraba ahaja, umuntu akaraba icanwa, ico afungura. Urumva ntitwijajare. Abo Barundi bavuga ko hagiye kuba ukwinubana kwinshi. Ivyo bikunyurwa nuko bamaze igihe bikeka uburozi bwoba burungiye kwa buvuye mu Burundi. Ni mu gihe umumenyeshamakuru Bobo Rugurika arongoye radio RPA, imwe mu zatuririwe mu Burundi ubu ari mu buhungiye muri ico gihugu, yeruka kuvuga ko afise amakuru yo kwizera ko hari abantu bahunze, harimwo abamenyeshamakuru, abaharaniye agateka ka zina muntu, abanyepolitike n'abandi barondegwa kugira ngo bicishwe uburozi iyo bahungiye. Nawe nyene yavuze ko afise amakuru akwiye ko ubutegetsi bwo mu Burundi bumurondera hasi hejuru. Kuva ku nduheze Bobo Rugurika ashize habona ayo makuru, ntawe uragira ico yavuze ko ku ruhande rwa leta y'u Burundi.
yamara mu kiganiro giheruka n'abavugizi b'inzego za leta ibiro vy'umukuru w'igihugu vyashikirije ko abikeka uburozi canke ishano ari urukurukuru. Ico bikoze no mu rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere aheruka gucirirwa igihano co gufungwa ubuzima bwiwe bwose, ubushinjacaha bwagirije Arengiyombe Bunyoni ko mu buryo yashaka gukoresha mu kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari harimwo gukoresha abapfumu n'uburozi. Umwe mu barundi bari hanze yatubwiye ko ico conyene kigaragaza ko ico kigwanisho c'uburozi n'ubupfumu abategetsi bakizi kandi bacemera ko gishobora gukoreshwa mu nyungu zimwe zimwe. Mu myaka iheze inyuma y'ibihumbi 2015 hari abarundi batari bake bafatiwe mu Rwanda bagafungwa biketswe ko batumwe n'inzego z'iperereza ry'u Burundi kurabaho abahunze baba canke ko kanaka ariho ari. Ubwo wikeko bwasubiye kwibonekeza rutuma amakenga aba menshi muri bamwe mu barundi baba muri ivyo bihugu cane cane ivya Buraya. Nta mwongo buri sato ibidahitswe, abo bose tugendana sibo beza kandi n'umuntu ashobora kuba korompe bigakunda. Abantu bari ngaha barangajwe, abandi barahunze ingorane izi canke ziriya. Biratangaje kubona hoba hariho bashaka kwica umuntu yamaze guhunga, aho wamuhungiye aba ariho asubira kugusanga. Je nibaza ko ubuya natwe dukwiye kumenya ubwenge tukikingira gusumba uko twahora. Igipolisi c'Ububirigi carafashe kirafunga umugore wo muri urwo rugo nyakwigendera yatewemwo ari kiziga. Umugabo wiwe aracidegembya kuko igipolisi kivuga ko ari we yatabaje ku munsi ugira kabiri maze kibona kuja gusa kiwe. Igipolisi catangaje kandi ko amatohoza yatanguye kandi ko ibipimo vyo kwa muganga ari vyo bizokwerekana neza ingene uwo murundikazi yishwe n'imvo zatumye agandagurwa. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika tujye muri Kenya. Ejo kuwa gatanu abanyekongo batavuga rumwe na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bahuriye i Nairobi maze batangaza ko bashyizeho urugaga rwo kumurwanya barwise Alliance Fleuve Congo, rurimo imitwe ya politiki, imitwe y'inyeshyamba n'amashyirahamwe yigenga. Umunyamakuru Eloge Wilikaneza yarabikurikiranye. Mu kiganiro ca mbere yahaye amenyeshamakuru ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi kuri uyu wa gatanu, Corneille Nangaa yavuze ko muri Kongo imirwi yitwaje ibirwanisho ikorana n'urwo runani rushasha iri mu ntara za Ituri, Kivu y'ubumanuko, iy'uburaruko muri Manyema, Province Orientale muri Rusangi kugera muri Katanga. Yatangaje ko hari imigambwe 17 na n'iz'imigambwe zitatu zimaze kuja kandi muri urwo runani, ariko irinda kudondagura amazina kubera imvo z'umutekano muri kino gihe. Iruhande y'imirwi kandi yemeje ko hari amashirahamwe menshi yigenga amaze kwemera gukorana na Alliance Fleuve Congo hamwe n'abantu bakomeye bajejwe amabanga muri Congo bagera ku 267. Kubw'urwo runani n'amamiliyoni y'abanyekongo ruvuga ko ari inyuma kuva ku itariki ya 20 uku kwezi atorwa canke adatorwa President Felix Tshisekedi nazoba gifatwa nk'umukuru w'igihugu. La question des élections ne nous concerne pas de toute façon. Nous savons qu'il n'y a pas élection et nous ne sommes pas concernés par cette démarche. Ikibazo c'amatora ntikitwerekeye, turazi ko ata amatora hari kandi ntibituraba ivyayo. Arazi neza ubwiwe ko ivyo ariko arakora ari ibirungo vyo gushikana Kongo mu kuzimu. Turamugabishije rero ko guhera itariki ya 20 ku kwezi atazongera gufatwa nk'umukuru w'igihugu. À une échéance déterminée, à partir du 20, il n'est plus considéré comme président de la République. Ijwi ry'Amerika ryabajije Corneille Nangaa niba ihuriro rishasha ridashobora kongera ikibi mu kindi kubera ririmo imirwi yitwaje ibirwanisho. Lorsqu'on parle des mercenaires ou des groupes armés, c'est la création de Tshisekedi. Il a fait de la guerre un fonds de commerce, un business. Iyo tuvuga abacangero canke imirwi irwana n'ibintu Tshisekedi yatanguje, intambara kuri we n'ivyashara kandi abacancuro niwe yabazanye. Imirwi y'abarwanyi iri mu buseruko bwa Kongo n'urudavagirwa mabi yose, harabahamagawe abizanye, imirwi yishinze ubwayo, inkozi z'ikibi, ivyo vyose Tshisekedi akabireka, agahombo kakaba ku gisirikare ca Kongo. Yarasuzuguje igisoda, yaragisuzuguje ku buryo kubwiwe arabandi baza kurwanira Kongo. Nico tuvuga n'ugushayura igihugu. Mbega ibikorwa byacu bizotera umutekano muke? Turi mu mutekano muke haraheze igihe. Ibikorwa byacu ni ivyo kunagura igihugu. Uko kinagura nako bica mwumvikano hagati y'abantu mu bumwe bw'abakongomani. La cohésion nationale.
Perezida wa Kongo ariko yitoza mu kiringo kigira kabiri ntahakana ko adakorana n'imirwi y'abarwanyi. Mu mpera z'indwi iheze ari muri Kivu y'ubumanuko n'uburaruko yasubiye kwemeza ko azobifashisha kugira akingira igihugu ciwe. Arme na biso ndenge boyebi ezali infiltré. Kuko mubizi igisirikare cyacu cyaracengewe cyabaye infiltré kuva kera bivuye mu kugihuza. Ibintu byose twagiye dukora nibyo byinjije umwanzi mu gisirikare, ariko ubu twatangiye kubakuramo buke buke. Niyo mpamvu bamwe muri bo bahunze, ubu bagiye muri M23, ariko buke buke baragenda barangira. Rero abasigaye abazalendo barimo na Mayimayi twese tuzafatikanya mu kurwanirira Kongo. Twabajije Nanga ingene yihakanye we yashize ku butegetsi mu 2018 igihe uwo mwaka yari umukuru mu rwiseni utegura amatora. La République démocratique du Congo est une démocratie. Et en 2018, nous avons bénéficié de la toute première alternance. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu cemera demokarasi, kandi mu 2018 twaragize amahirwe ya mbere yo kubisikanya ku butegetsi. Ariko ikibabaje ni uko tubona warakwiye gukomeza uwo muco yadusubije inyuma imyaka 60. Ikibazo ni washaka gukora kudeta. Turahari Alliance Fleuve Congo kugira twanke ko igihugu cibira mu idamba. Hariko hategurwa amatora mu bubeshi gusa. Ibitigiriza byandikishije sivyo, nta matora azoba. Hari inyeshambi hari n'ubugombe bwa Tshisekedi ubwiwe yasinye amasezerano n'imirwi myinshi harimo na M23 n'umuntu atubaha ivyo yemeye, yananiwe ku mpande zose. Ivyo vyatumye inzego z'igihugu zisa n'iziroye mu ikonji, ahubwo rimwe na rimwe umengo nta nizibaho. Ivyo rero bigatuma haba ubuhojojo bw'imihari irwanya ubutegetsi. Monsieur Tshisekedi, son échec a fait que non y ait faillite de l'État, faiblesse de l'État, sinon absence de l'État. Et c'est ce qui génère les groupes armés. Ikibanza Nanga yatangarijemwo ivuka ry'ihuriro Alliance Fleuve Congo nico mu 2018 President Tshisekedi na Vital Kamerhe bari batoye kugira batangaze ubwiyunge bwabo muri politike. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri internet kuri wa@radio yacu voa.com. Nyuma y'ayo makuru yo mu biyaga bigari, noneho ni umwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:15 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Burundi urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya no gukumira jenoside n'ingengabitekerezo yayo rurasaba leta kwemeza ko ubwicanyi bw'umwaka w'1972 bwahitanye abahutu kurusha abatutsi ariho nyabwoko. Eroje Wirikaneza. Mu itangazo yasohoye agasomera mu mpera z'indwi amenyesha makuru babikeye mu binyamakuru bikorera Bujumbura, Ijwi rya Amerika ritatumiwe n'ibindi binyamakuru rikabimenya kuri uyu wa gatatu. Jean de Dieu Mutabazi, umukuru w'urwo rwego, yibukije ku caha ca jenoside. Yasiguye ko Burundi buri mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika vyasinye amasezerano yo kurwanya jenoside n'ivyiyumviro vyayo no gushiraho inzego z'igihugu zo kurwanya ico caha. Kubwiwe ko naheze imyaka 2 inama nshingamateka na nkenguzamateka zemeje ko ubwo bwicanyi bwofatwa nk'iho nyabwoko, hari hageze ko na leta iva mu gacerere ikabitangaza. Turavye ko ishirahamwe mpuzamakungu yemeje ko ijambo ihunyabwoko ku baherero n'abanamasi bo muri Namibia, mu nyuma yaho yemeza ihunyabwoko ryagiriwe abayahudi, iry'aba Armenie n'iry'abatutsi bo mu Rwanda. Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko irasaba leta y'u Burundi kwemeza icese bwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1972 no mu 1923 ryabayeho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi. Nk'uko umurwi Sever wavyemeje mu 2021 n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya no gukumira jenoside rwatanze leta kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi. Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iremeje ko ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakozwe mu 1972 n'igihumbi 1923
ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo amashirahamwe yahaniye inyungu z'abatutsi avyibaza ko maze rihamagara Emmanuel Nkunziza umunyamabanga mukuru wa AC Genocide Canada. Ntitwari kureka kubona yuko ribaye mu kw'icumi na kabiri muri kwa kwezi nyene abo bakozi ba leta babaye collectif 272 bari bamuhaye ikiringo ntabanduka perezida w'u Burundi kutorangira ngo inweri ntishike ataremeza ivyemewe n'inama nshingamateka bene wa murwi witwa ngo no kuvuga ukuri no kurekuranira data wanje severe muri ca kinyoma washikiriza ikavuga ngo 72 kujya ariho nyabwoko rigomba kumara abahutu. Ariko hampande y'ivyo ntaworeka kwibutsa kandi ikindi kintu gihambaye yuko Jean de Dieu Mutabazi yariwe mukuru mu barongoye GDEBU yakukira umugambwe FODEBU imwe yarangwa no kunyuruza no kwica abatutsi benshi. Jean de Dieu Mutabazi ijwi rya Amerika bavuganye mu butumwa bwanditse ariko ntiyashimye kugira icyo atubwiye ku bibazo bindi twashaka kumubaza kuri iri tangazo n'ivyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa AC Genocide Canada. Gusa yasavye ubutungane bw'u Burundi kwitwarira bamwe mu barundi bahungiye muri ico gihugu na Amerika abagiriza imvugo ziri mu Rwanda. Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iriyamirije yivuye inyuma kandi irateye ivyatsi imvugo ibiba urwanko rw'amacakubiri ikoreshwa n'impunzi zimwe z'abarundi ziri cane cane mu bihugu vya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igasaba ubutungane bwo mu Burundi kubahasha no gusaba ko batahukanwa mu Burundi. Nata muntu canke ishirahamwe Mutabazi adoma ku rutoki Nkurunziza twara AC Genocide Canada yibaza kwishirahamwe ryiwe riri mu yashatse kuvuga. Twaje twibaza ahubwo yuko avuze Canada harimo na twebwe AC Genocide Canada naho twebwe ubundi mu myaka 23 tumaze dukorera mu mategeko muri iki gihugu tagwanka twigera twigisha ahubwo twebwe ico tuzi twibaza duhora nuko tutigera duhengeshanya kwibutsa yuko mu Burundi igihugu gitwagwa n'abakoze inyabwoko ry'abatutsi no kuvuga FRODEWE havuye ibya CNDD-FDD kandi bakaba batarigera babihanikwa naho badumwe ku rutoki n'ishamwe mpuzamakungu. Tukibaza kandi yuko nico bagituma ari natwebwe baravuga twaheruka twari twashikirije natwe itangazo aho tudoma urutoki kugahomera bunwa ka leta aho yarungitse inteko zayo ngo zije gufasha abariko bakora ihonyabwoko ry'abatutsi muri Kongo. Mu mwaka uheze Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko hataragera ko bwicanyi bw'igihumbi 1972 bwo kwitwa ihonyabwoko, asigura ko imitima y'abarundi icuzuye ibikomere vya kahise. No munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga gakorerako tuzoruhukira hehe, muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere. Terence Mushano icegera c'umukuru wa AC Genocide Cirimoso ari mu bamushimiye cane, mugabo n'ubu asanga ikizokura impari ari abahinga ba ONU. Iba severe ziba n'izindi nzego zemeza ivyo vyaha bakwiye kuvyitondera, mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri ONU bayitinyira iki? Naho abarongoye umurwi severe ho kunywanisha abarundi n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya genocide batemera ko bwicanyi bwakorewe abatutsi ariho nyabwoko nk'uko babisabwa n'amashirahamwe bavugira, baremanga ko batikiye, mugabo bavuga ko bakorewe ubwicanyi buhohotera kiremwa muntu. No mu itangazo rya Mutabazi niko vyanditse. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika. Banki Nyafurika y'iterambere yahaye Uburundi na Tanzania imfashanyo ya miliyoni hafi 700 z'amadolari y'abanyamerika, no kuvuga hafi miliyari 200 by'amarundi. Amafaranga azakoreshwa mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi ufite uburebure bwa kilometero 650 uzahuza ibihugu bya Tanzania, Uburundi na Kongo. Pierre Claver niyo nkuru. Ubwo buryo bwatanzwe ni Banki ya Afrika ijejwe iterambere bwemejwe n'urwego nshingwantwaro rw'iyo banki ya Bija mu gihugu ca Cote d'Ivoire, n'amafaranga azotuma igice ca kabiri c'inzira ya gari ya moshi imaze gutangura kubakwa kuva mu gihugu ca Tanzania gushika muri Kongo iciye mu Burundi kibandanya. Umusesenguzi mu by'ubutunzi akora nk'umuhinga yigenga Lievin niyo gusenga yaganiriye n'ijwi ry'Amerika ari Bujumbura, abona ko Uburundi buzohungukira vyinshi cane cane mu vyerekeye urudandazwa. Ni ikintu ciza gose kuko iryo barabara ry'indara rizofasha mu kuborosha urudandazwa kuva ku kivugo c'i Dar es Salaam ahasanzwe haca ibice hafi 80 by'ibidandazwa byinjira mu gihugu c'u Burundi. Hariho ibirometero 3,000. Ivyo birometero 3,000 iyo babigiye n'imodokari barateba cane mu nzira, ugasanga
ibidandazwa bidushikiye bitevye. Tumaze kuronka rero iryo barabara ry'indarayi, gushora hanze canke gusumira hanze ibidandazwa biza mu gihugu bizonyaruka. Hategekanijwe ko hazokubakwa ibirometero birenga 650 bihuza ivyo bihugu bibiri mu bice bitatu kuva mu karere ka Tabora, Kigoma, Uvinza, Maragarazi gushika imusongati mu ntara ya Rutana mu Burundi ahacukugwa ubutare bwa nickel. Uwo musesenguzi mu vy'ubutunzi avuga ko nico gisata kizobatorera koyokwe hatibagiwe inzira yo kuzana ibitoro mu gihugu. Ikigira kabiri nuko iryo barabara rizodufasha gushora ubutare bwa nikere buzokwimbwa imusongati hamwe n'ubundi butare busa igihugu gisanzwe gifise kandi cizigiyemwo amafaranga menshi. Ikigira gatatu, iryo barabara ry'indarayi rizofasha ko ibidandazwa bidushikira bizimbutse. Uburundi busanzwe buhomba imiliyoni zishika 70 z'amadolari y'abanyamerika biciye mu kunguruza ibidandazwa kubera yuko tudafise iryo barabara ry'indarayi. Rero mu gihe bizoba vyakunze ko turonka ingene tuzana ico gitoro biciye mu barabara ry'indarayi, bizoca biva mu mwanya muto, gutyo ntihaze harabaho ibi vy'uko mu gihugu hahera indwi hagahera indwi zibiri ata gitoro turiko turaronka neza. Iyo nzira izohuzwa n'ikivuko ca Dar es Salaam kiri kw'ibahari ya Indiano ku mugwa mukuru w'ubutunzi muri Tanzania. Uburundi buzohabwa ingabire y'ayarenga imiliyoni 98 z'amadolari ya Amerika na yarenga imiliyaridi 278 y'amarundi akwiranye n'ibirometero 84. Uwundi muhinga yigenga mu by'ubutunzi n'iterambere akorana n'ibigo vy'ubushakashatsi mu by'ubutunzi Andre Nikwigize wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Uburundi budashobora guhabwa imfashanyo canke ingurane nk'ibindi bihugu, ahubwo ko buhabwa ingabire ntoya kubera igisata c'intwari bereye kitubahirizwa mu gihugu. Ivyo bigatuma amashirahamwe n'amabanki mpuzamakungu atizera ico gihugu. Kubw'uwo muhinga yigisha no muri za kaminuza, Uburundi bwari kuronka menshi iyaba bwitunganije neza. Ni mu gihe igihugu ca Tanzania cahawe hafi imiliyoni 600 z'amadolari ya Amerika y'ingurane ahuriranye n'ibirometero birenga 560. Naho biruko umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Albert Shingiro co kimwe na mugenzi we ajejwe inyubako ibikorwa vya leta n'uburaro Dieudonné Dukundane barashima iyo mfashanyo sangiwe n'ibihugu bibiri. Bubicishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, ubwo bushikiranganje uko ari bubiri bwatangaje ko bushimishijwe n'iyo ntambwe y'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere hamwe n'abagize ico bakora bose kugira ngo ubwo buryo buboneke. Bemeza ko biri mu murongo w'iterambere ry'igihugu n'akarere. Uwo mugambi uzoherahezwa utwaye arenga imiliyaridi 3 z'amadolari ya Amerika. Uburyo busigaye kuboneka nubwo kubandanya iryo barabara ry'indarayi kuva imusongati guca Igitega no mu Cibitoke gushika ku mupaka w'Uburundi na Kongo ibuvira mu buseruko bw'ico gihugu. Yamara Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere irizeza ko uwo mugambi uzoronswa uburyo bukwiye. Bitegekanijwe ko iryo barabara ry'indarayi rizotangura kuba nyabagendwa mu myaka 10 iri imbere. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu ruri ku Gisenyi yahisemo kutaburanisha mu mizi urubanza ubushinjacyaha buregamo abagabo 18 ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza. Inkuru irambuye Eric Bagirubusa. Umucamanza yafashe icyo cyemezo cyo kutaburanisha mu mizi urubanza rw'aba bagabo nyuma y'impaka ndende ku baburanyi b'impande zombi. Muri uru rubanza ku isonga habanje gutabwa muri yombi abagabo 9. Ubushinjacyaha bwatangaje ko ari abagabo 18 barangajwe imbere na Innocent Kayumba wari ukuriye gereza ya Nyakiriba i Rubavu ku Gisenyi. Bose kimwe n'abadahari ubushinjacyaha bubarega ibyaha by'iyicarubozo byabyaye impfu za hato na hato. Aregwa ko we n'abandi bayobozi bakoranaga bafashwaga n'abanyururu gukora ibyaha. Bamwe mu barega uhereye kuri Kayumba ufatwa nka kizigenza w'itsinda basabaga kuburana kuko bemeza ko bamaze igihe bafunzwe kandi kugeza ubu baturuka kure baza kuburanira ku Gisenyi, bagasaba gutandukanya imanza abadahari bakazaburana ukwabo. Mu badahari ubushinjacyaha buvugamo Augustin Munyaneza n'undi witwa Maronko ko kugeza ubu bukibahiga hirya no hino ko bihisha ubutabera.
humvikanye kandi ko uwitwa Emmanuel Byinshi na Pascal Nizeyimana batitabye ubutabera kandi ko bari mu buroko. Kuri aba hiyongeraho abandi Silver Wihoreye, Kevin Kaneza na bagenzi babo babwiye umucamanza ko kuva batabwa muri yombi batigeze babona dosiye zikubiyeho ibirego ngo bazisobanureho babashe kwiregura. Ubushinjacyaha bugasaba ko mu nyungu z'ubutabera abagishakishwa bitaramenyekana aho baherereye batumizwa hatazwi mu buryo bwubahirije amategeko. Abatarabona amadosiye nabo bakayahabwa, naho abatitabye bafunzwe bakazamenyeshwa. Kuri ibi hakiyongeraho uruhande ruregera indishyi muri uru rubanza kuri Emmanuel Ndagijimana ubushinjacyaha buvuga ko yakorewe iyicarubozo, rugasaba ko hatabaho gutandukanyiza imanza kuko byazagorana mu kugena indishyi. Ubushinjacyaha bukavuga ko icyifuzo cyo gutandukanya imanza ntacyo cyafasha kuko hari abagenda bagaruka kenshi mu bikorwa by'iyicarubozo bakoze mu bihe bitandukanye. Nabwo buvuga ko kuzitandukanya byazabangamira mu kuzifataho ibyemezo. Urukiko rwiherereye akanya gato ruhita rwanzura ko rusanga urubanza rugomba gufata indi tariki. Umucamanza yanzuye ko gutandukanyiza imanza ku baregwa nta shingiro byahabwa kubera umwihariko udasanzwe w'uru rubanza. Yavuze ko kutaziburanishiriza hamwe byazabangamira imigendekere myiza y'uru rubanza. Mu byaha ubushinjacyaha burega itsinda ryose mu kirego cyabwo busobanura ko mu bihe bitandukanye abahoze bayobora gereza ya Nyakiriba hagati y'umwaka wa 2019 2022 abafungwa bakubitwaga bamara gupfa, abari abayobozi babo bagakora amaraporo agaragaza ko bazize impfu zisanzwe nyamara barapfaga bazira inkoni. Ubushinjacyaha bukavuga ko ababaga bapfuye abaregwa bahitagamo kubajyana mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi aho kubanza gukoresha amasuzuma agaragaza icyabaga cyabahitanye. Emmanuel Ndagijimana bakunze kwita Peter niwe wabaye intandaro yo kugira ngo ibi bikorwa bimenyekane bituma inzego zibishinzwe zikora amacukumbura no mu byabanje. Uyu yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu mwaka wa 2020 afungiwe i Nyakiriba yahakubitiwe bimuviramo ubumuga bwo ku kibuno. Ashinjwa wari umuyobozi wa gereza wungirije Augustin Uwayezu ko afatanije n'abafungwa bamukubise. Abaganga bemeje ko Ndagijimana yahakuye ubumuga buri ku kigero cya 80%. Muganga Theoneste Niyitegeka yashatse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ya 2003 ariko ntiyabigeraho, aregwa ibyaha bya jenoside bamukatira gufunga imyaka 15. Mu kuzenguruka amagereza atandukanye yo mu Rwanda avuga ko ibikorwa by'iyicarubozo yabihabonye kuri bagenzi be nawe ubwe. Inyakiriba Niyitegeka yahabaye imyaka isaga 4. Ari mu bavuraga Ndagijimana nyuma asohotse aza gushinga umuyoboro wa YouTube acishaho video igaragaza ibikomere bya Ndagijimana. Niyitegeka akavuga ko iyo video yagize ingaruka. Babonaga batabyitaye ibi bintu kuko rero nari imaze gusohora ama video menshi cyane bivuga ibyo bintu. Wenda hari ntiwamenya ukuntu bakora, wenda bari bakibyigaho. Iriya yabaye nk'imbarutso speciale irangiza ibibazo byose. None se umunsi bakubise huriya bavuga ko baciye ikibuno warabimenye? N'abantu twabanaga n'ibintu byabaye ku mugaragaro, none na directeur akoresha inama n'abarabivuga. Nyine bakubitaga abantu ariko ntibabaga bazi yuko biri butange igisubizo kingana kuriye. Kuri Niyitegeka hari ibyo asanga bitumvikana. Ariko ikindi gitangaje nuko abashinzwe kumuvura b'abasivile aribo bagombye kuba barabwiye ribu kera imyaka n'imyaka bakayitungira agatoki bati dore ibyabaye ibi ngibi. Byumvikane ko nabo ni abafatanyacyaha mu iyicarubozo ryabereye hariya. Abakoze iyicarubozo ni benshi barikorera abanyururu. Mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika yakunze gutunga agatoki ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza yo mu Rwanda. Ni ibirego u Rwanda rwamaganira kure ruvuga ko nta cyiza iyo miryango yarubonaho. Urubanza ruzakomeza mu ntangiriro z'umwaka utaha. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni hano dusoreje ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Mbashimiye ko mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ikitagutura ugitura amaguru. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.